nasize mvuze ko nzoza naho hoba mu mvura y'urushana namwemereye kugumya ibanga vyanke bikunde nzoza kuraba uwanje nkunda none ari hega yemwe nta nzimano nimwe nshaka ico kunywa sinshaka gufungura si ngombwa umutima ntubinkundira uwo nakunze ntamubona ari he murakaza ku munsi mwiza
mahanga ariko nk'uko mu migenzo y'umuryango wa Ntibazashaka bakunze kubikora bwo kubaha Imana no kuyizera. Cyo gituma twari dushimye ko urubanza rwatangura tubasabye mukigora mukava hasi tugasaba Pastor Charles agashima Imana ku bw'uyu munsi kandi akayiragiza n'ibigiye gukurikira. Mwakoze. Turashimiye data wa twese uri mu ijuru, imbabazi zawe z'amahirwe ridashira. Turagushima ko wamudutegurira ibihe byiza byo kuzero nyene ari udukoranije muri kino kibanza. Rero turakwiragije wadanye kugwiza umunezero muri twebwe, ijambo yose y'umuhezagiro wawe mwami ntihagire na kimwe gitigana, kandi mukaba mwiza niyo tugufatira ngaha urihezagire natwe nyine duhezagire, twamana amagara meza kugira ngo dushobore kugenda hirya no hino dukwize ishimwe ryawe tukwamamaze ko nta handi haragakiza atari mu izina ryawe rya Yesu Kristo. Urakoze uhabwe icyubahiro n'Imana, tukaba tubisenze mu izina ryawe rya Yesu Kristo. Amen. Zimana umuntu n'ubundi bano bararamye n'imama ijambo ni rwawe kuyungayunga kandi urubanza ari rwawe ku bitaro guruhuzo zimange tuyisome ko byamye ya mbere bimere ko n'ubu mutama wizimanire erega zimana sasira abagenzi bisige tanayo masaka sasira urukundo rusage sagiye imitima rukwira barundo murundo tishizo nyambo dukamira ibibundo pe bidohe kubita ibifuzi ntusige inyota mu bantu wizimanire erega zimana umusuri hejuru umuryango wa Ntibazashaka uramutse ugira umugisha n'Imana, umugisha wo gushikwa ko na rya jambo ryavuzwe n'abasokuru ngo mugire urugo rugendwa n'abantu kandi rw'ingata. Uyu munsi muri urwo rugo rwa Ntibazashaka sagasisishwa rumuri irembo ryabyaye kandi irembo rya Bwingata, kuko biragaragara ko umuryango wa Shaha usa n'uwari ufise icyo witeze uyu munsi, ariko kandi tumaze kubona abantu baje bashagije banezerewe baganye irembo ry'urugo rw'umuryango wa Shaha. Twashikije icyo dusanzwe dukora, tukakira abantu tukabakizanya ubugwaneza n'urukundo, tukabereka icyicaro, ariko kandi tukanagerageza kuraba kubomererwa neza ibyo byakozwe. None rero twagomba tuhave dusaba uwaserukiye umuryango wa Ntibazashaka kuri icyo dutumye twagikoze ahave afata akanya aganirize aba bashyitsi, kuko twitegereje uko baje baberewe n'ingene bafise akanyamuneza ku jisho, ubwo batumira nka ba bandi ngo tubazimurure basa n'abagendeye aho bazi. Rero kano ni akanya n'igwanyu, mwabona hageze muganiriza abo bashyitsi. Murakoze, tugire amahoro. Yego, twagomba tubanze dukengurukira Imana kugira byose uburyo yaturonkeje abashyitsi b'iteka. Imana yacu rero ntihabwe icubahiro. Ni izina ry'umuryango
bamurumunanje Rubaza Karori twagomba twakira abashitsi b'iteka batugendeye mu muryango nsabe abaryango banje mumfashe twakira abashitsi n'amashimeshi. Murakoze cyane. Izina ry'umuryango rero Murumunanje Karori twagomba tubakire mu muryango wacu mu rugo iwacu. Turabaha ikaze muvyagire muruhuke mbere musogongere nayo igisombe n'igisigo ayo masogongera hanyuma aho muri utuyagire ikibagenza muraheza mutuyagire heze tuyage dushira hamwe amashaka y'amashirahamwe. Sinirirwe rero ndabarambira sogongere hanyuma umwanya n'uwanyu baramuhawe kugira amahoro mu miryango. Tugira amahoro umwe mu miryango yacu n'Imana yatanga. Nyakubahwa Nyenirabwa Mwasirukire Charles nanje ku izina nitwa Nzonimpa Isahake nkaba naserukiye umuryango wa Butoyi imbere atakiri muri Imana yiyongereje. Ku izina ry'uwo muryango rero ryaje wenyine n'iteka ryo kwakengurukira cyane rwose ko twashitse tukisanga mukadusangiza amajambo y'Imana mukatwifuriza umugisha. Twabinezerewe cyane rwose. Imana Nyeningabo uhoraho niyo itubeshejeho, niyo twama turondera kugana, niyo turondera none twasaze namwe mwaramenye igisumba ikindi. Ibyo byatunejeje cyane rwose. None namwe gabashinga ntaye muryango ngaha n'inshuti zabo turayifurije ihezagiro n'imigisha y'Imana ihora iwanyu mu bavyeyi b'ibondo. Ikintu rero nyamukuru cadushikanye ngaha niryo ziza tumvako n'urwo rukundo rubaranga, niyo mihezagiro y'Imana ibaranga. Hanyuma twabumvise neza. Hanyuma rero tutako biranatuje imari kugira ngo twumve yuko twabemera. Twari tuva mu Rusaka, muri komine Rusaka mu ntara ya Mwaro, turaza n'umwanya Karusi. Duvise ubuturongoye ntitwazimiye na gatoya. Twaje dushaka kandi twabonye ko twashizeho dukundwa. None nyakubahwa mushinga ntahe, aha twebwe twaje gusaba ubumwe
musanzwe mufise hama twaje no gusaba umugeni turazi ko mufise inka n'ibihumbi inka itunga izokurikira ishatuzanye nico kiruta ibindi abavyeyi bamwe bahana mu muco wacu icamye c'ubumwe icamye ari umusurusuru udacika mu miryango none nyakubahwa mutubwire inama nziza twabihurije ko baba turi kumwe umuryango wacu n'inshuti yuko atabandi baturikira mwebwe twazindutse uno munsi twitura none n'ukuri mutwuzuze muri iryo jambo hanyuma Imana ibandanye ibabwira neza tugira amahoro kugira itekane umutima uraremye sinari bwumve ijambo nyamukuru ribagenza none ndaryumvise uragacishijemo ati abarundi twamye dufise ikiduhuza aribwo bwa bumwe jewe imico y'abarundi ndayizi imyaka mfise simike ubwo bumwe narabubonye basokuruza basokuru kugera kuri ba data ubwo bumwe basize babuturaze turi n'isango twama twibutse ubwo bumwe mengo ni itariki 5 z'ukwezi kwa kabiri uwo munsi bashinze ko abarundi tuzokwama tuwibukirako mugabo ubumwe bw'abarundi bwariho kuva kuri basokuruza basokuru ba data kugera kuno munsi kuko ubwo bumwe twamye turuhanahana abarundi tugahana abageni tugahana inka ico cari icibutso c'uko ubumwe butazokwigera busambuka mu nteguro yo mu muryango iwacu uko twabisanze twasanze guhera kuri ba sokuru basokuruza ba data bamwe bahana inka bagahana abageni iryo ragi rero twebwe twararifashe nka nkama wangenzura mu ntara zose zigize iki gihugu cacu c'Uburundi murabona ko ari gitoya nta ntara n'imwe tudafisemwo umuryango intara 18 zigize iki gihugu cacu n'izo ntara hariyo abakobwa bacu n'izo ntara harimwo abakwe n'izo ntara hariyo bavyara bacu hariyo basenge bavuga basenge baraheze abasenge tugifise abadata wacu ni bake mugabo mwizo ntara 18 nta ntara n'imwe nshobora kugendamo rimwe ntasanzeyo ukomoka ku muryango wacu akarore ni mukara aba bose mubona hamwe n'abo bahagurutse harimo abakwe harimo abakobwa bacu harimo
bishwanje. Nta n'umwe rero atari ngaha kuri uruhande rwanje tudafitaniye ubumwe, tudafitaniye uburyamo. No muri mwebwe hamwe twakwidondorana sinoburamwo n'abangahe muri mwebwe nyine, kuko aha muri Rusaka, aha muri iyi ntara ya Mwaro, reka ndakabaha inyiki. Aha muri Rusaka ndahafise baba mwana, ndahafise umukwe. Ku ruhande rw'iwanje nanje kandi ndahafise abakwe, kuko narabahaye abakobwa bacu. Iyo abakobwa bacu bahanye n'umwana muri Rusaka. I Bururi ndahafise abakwe, bamwe bari ngaha urukundo. Cibitoke ndahafise abakwe, i Bubanza ndahafise abakwe, i Gitega ndahafise abakwe. Nta ntara n'imwe nafisemo umuryango ukomoka kuri sokuruza, sokuru, kugera kuri ba data na ba data wacu. Ngaca ngira nti waserukiye umuryango wa Butoyi Andrea, nakubwiza ukuri yuko na wewe ubwo bumwe mu muryango wacu ndabuguhaye, kuko sinshobora kugukura mu ntara cumi n'umunani ngo sindaguha inka waje gusaba. Namba waje gusaba inka, mahembe, matwara. Namba waje gusaba umugeni, umugeni ndamuguha, kuko si wewe wabigize, si wewe wabiteguye. Ni ya Mana yacu yadutera iteka, ikaturema mu ishusho yayo, ikaduha impwemu y'ubugingo. Mbere imaze kurema wa mugabo bita Adamu, ikaraba ikabona niyo kwibana mu itongo rya wenyine, ntaco yari kwimana. Ikiramusinziriza uburyo yamuhaye umugore murabuzi, siniriko ndabibigisha. Yaciye imukuramo igufa rimwe ryo mu rubavu, irihinduramwo uwo mugore, ishiramo umushikiriza ati nguwo uruteke usome ushire inyota, hanyuma ucunge isango ry'igihe nzoza kugushikiriza uwo mugeni. Ndabona urazi ubikura inkamuro, urahegeze kuvyibwiye, uko ugenda unyivuga amazina. Iyo ugenda kwivuga amazina, ndarose umuryango mu vy'Urusaka, mbere ku mutumba wowe uri muri Rusaka gahawe kuwure mutumba ijana ishani. Okay, nanjye rero ndakubwire umwana wanje waje gusaba, ava ku musozi wa Gisimba wa agacira imbere Karutaha, komine ya Mutumba, mu ntara ya Karusi. Kandi uzohashika, kuko sindaguha umugeni uzoca umwibagizi wawe. Utegerezwa kuzohashika ubone
aho umwana yakuye kuko asohotse. None mushinga ntahe y'iteka watwakiriye muri iki kibanza ku izina ry'umuryango kuri nabo turi kumwe tutumvire natwo garagaza akanyamuneza dufise ubu ni ukuri mwaragororokeye Imana n'abantu kandi urumva ko mwasanzaye neza mugatari gusanzara nko gucoka ari gusanzaza urukundo kugwiza umuryango no kugwiza inshuti. Ni ukuri rero turanezerewe cyane rwose ko mwamye muri abigaba kandi mugabira bose mudacaguye hanyuma mukama mutanga iteka mukabiha abandi mutakiriyambuye ariko kugira nabo barironke baronke umusesekara kandi bamererwe neza nk'umwe murakamaniye mwigisha rero none natwe tugiye kubironka nko mwashyize muri abo mugisabira kandi Imana iraheza. Twebwe rero ni ukuri kandi twari tuje n'ibiti bitugoye rwose ariko mwatevye kutubarira ibitunezereza rero natwe ni ukuri nk'uko mwabiguze turakengurutse cyane rwose kuva ku nama gushaka umugezi ijambo rituyagiye cyane. Rero ni ukuri twebwe natwe twaje no kudubize ishikano ryo gukenguruka kuri uwo mugeni duhaye. None ni ukuri rero ngaha twazanye inkwano imwe mume ukiri muto agenda yikubite aho twagenda aho agikubite ngaho bikwiye hanyuma ni ukuri tuba dushaka rero kwereka natwe ko twaje by'ukuri turondera icyo dushaka turondera icyo dukunda. Nambaye rero ndabakenguruka cyane rwose ko mwatwemereye kudushyira mu muryango wanyu tukaba inshuti agacika abantu kabira. iyo mpano iriho serivisi z'ubu turabire ko twabarangije ibara rikunda iwanyu yego nasura dutwite iki nacyo n'icyubahiro nakubwiye yuko atagihinduka mu muryango wacu
irya prisone zibiri ubuhinga bwaragwiriye zashikiriye kera n'amabara yazo ndayabona. Prisone z'impungu sinzi yuko ico kirundi bagisobanukirwa co bose. Prisone zitagira amatwarwa, izo twita izibitwe. Nazishimye rero. Kera inkishitse mu rugo yaherekezwa n'imikatwa y'impeke, imikatwa y'inzarwa zidateye amazi. Nabibonye byahangaye mu rugo iwanjye. None rero banzimani musogongere musubire kumbaza ingabanwa nayo jewe udaheza za kukwereka umugeni waje gusa si inka n'umugeni. Nzoheze shogomange afise abahungu n'abakobwa, afise abakwe n'abakazana, bazoheze baze kugushikiriza umugeni waje gusaba. Wewe ugenda uduha isango, hanyuma tuze dushonyange no mu rugo iwawe ubone turamutse tukoze n'umugeni. Tekanirwa rero tugira amahoro n'ubumwe bwacu. Tugira amahoro n'ubumwe mu miryango yacu. Ishengero riri ngaha cyane cyane umuryango twazananye n'inshuti, nashaka n'abari ngaha, iyi miryango iri ngaha, nashaka mumfashe gukura ubwatsi kuri iri jambo ryiza batuyagi twagendeye. Fasha tumwongere. Murakoze. None yenera kwa tugorokeye turakemutse cyane rwose. Nabaye twaje gusabisha urukundo kandi namwe mwabikundishije gusumba. Hanyuma ntitwavuga ngo banza muduterekere, reka n'ukuri tumerewe neza ngaha kandi twaje tuzi yuko tutagwabira. None nyakubyarwa hera turakingutse cyane rwose icyicaro, turakingutse urukanywa. Mwadushimiye cyane ku ijishiro, ariko ubu ntabwo utazongera. Rero ngaha twabonye ko mwasomye rimwe dusoma kabiri. Ubu rero icyo twashaka mutwereke wa mugeni mwatwemerera, hanyuma uwaje atunga mubone ujya mwana nihajya amubone, abaryango n'inshuti bamubone. Yego tumuramutse nico nani cyari ku mutima ashobora nyakugira Imana kugira amahoro n'umuryango yacu.
amashimwe n'ayawe mwana amashimwe n'ibihe byose wamana amashimwe n'ayawe ibihe byose amashimwe n'ayawe ibihe ibi bintu ni Yesu yabikoze turanezerewe ndakubaze mbona wigira wisiga ugasikura iri utera ujanda guterera akazino nararabutse umusore gusengama ari karateraza ugosi waguhanze aguhagaritse umutima reka kwiyungayungama reka kwicurikirama niko bigenda ivyo emera ugende umukunde mukundirwe nagiye kubibona uvomye ugaherayo usenya ugaherayo ugasenga ukararayo nagira ndakubaza ngo ni Yesu yaryoshesha kasuku gutwengama umunsi ndakubaza imbegura kowega ugasimbuka arahera kudakowe bitandatu yareka ndabivuge umurondo n'impingaba n'akarago kabarayema ingoma yikirwa n'agatutu k'umunega ntugire biroroshe uzohanuze senge wawe Uburundi ni mangabo mbona buri masobo aheza wiyunge wibuke ko warezwe gukundiye n'ingoro muzindima
sikiyo yansema saka mu bindi n'ukuzimu kuzingamye n'ukubukwa gukundama n'umuvyeyi nk'abandi ma ari kumurereke ukwe yahinduye aguhindisha agashitsi urara busezere busezere umuryango sha busezere ababanyisha From this moment, life has begun. From this moment, you are the one. Right beside you is where I belong. From this moment on, from this moment, I have been blessed. I live only for your happiness and for your love. I'd give my last breath. From this moment on, I give my hand to you with all my heart. I can't wait to live my life with you. I can't wait to start. You and I will never be apart. My dreams came true because of you. From this moment, as long as I live, I will love you. I promise you this, there is nothing I wouldn't give. From this moment You're the reason I believe in love, and you're the answer to my prayers from up above. All we need is just the two of us. My dreams came true because of you. From this moment, as long as I live, I will love you. I promise you this, there is nothing I wouldn't give. From this moment, I will love you. As long as I live. From this moment on. ibyo mwamaze kwibonera wiwe yamaze kumwambika impeta. Iyo ni icyo isobanura, nk'uko impeta itagira itandukaniro
ko n'umubano wacu utazagira itandukanye. Ubu rero hasigaye aho ukenguruka ugende kwitegura isango niragera tuzatubona tuje kugushikiriza umugeni bahetse baje kurisezerana imbere y'Imana n'ishengero, imbere y'igihugu barahejeje, hanyuma urubanza ze kubandanya ze gusigara aho uza kunyakira nawe ninje ndakuzaniye umugeni. Ndetse rero sogongere n'ubundi usaba inzira uraheza uze kugukurira imihangazo. Tugira amahoro n'ubumwe bwacu. Imiryango yacu ntawo mpera ntawo mushikana nyakubahwa mushinga ntahe birabwa, ariko atari gukenguruka nta kindi nako mutagize mu kutunezereza ngaha, kuko muduhaye ikiruta ibindi kandi yayobeye no kurya musore twazanye yamwenyuye rwose. Sinigeze ngira amakenga na gatoya n'abo turi kumwe. Ni ukuri rero turakenguruye cyane rwose, nkaba ndasaba yuko natwe twotera impundu tugasubira tukabakengurukira mu gukengurukira Imana no kumwashimira mwebwe mu gukura ubwatsi tugashima n'amashimisha. None mwamuryango umushinga ntahe murimwo namwe twaronse iteka ryo kuyagirwa ibyiza nk'ibi mukatugabira, muragahora gutyo kandi mwabita si rya mbere, murakaba mugira neza, mugirire neza abantu, namwe Imana izobaherugisha iminsi yose no mu rubyaro rwanyu. Twebwe turakengurutse, si ibinyobwa muduhaye twabishyize ku mutima ushimye cyane rwose, si ingabanuka. Ubu umugeni tumwakira igiteka ryinshi akanyamuneza, mwahezagiye no kuri Imana iruhira uko mwabisabye, natwe biduha ingufu biduha ingoga tubinezerewe. Mwasabye isahani, reka no kuri sinzobateja kuko nije hakurya avuga ati umusavyi ntagira ubute sinogira ubute, rero mwagire neza. Ni ukuri arumva bwa none nta mibago izocamwo ntabariya kara. Turifuza kubagira iteka rikomeye cyane rwose, kubasubiza mu ndumane ntacyo twoshobora, mugabo tuzoja mu batoni tukaba rero ubunye ku muco basaba ko wikunginga, turazi ko mukaturoza tugira amahoro mu miryango yacu. N'amahirwe nta mbere kwa Karori no kwa Andereya kubana namwe aka kanya kaduteye akanyamuneza kenshi, kuko biragaragara mu maso ya twese ko tunezerewe, cyane cyane ko imbere yacu hari abashinga ntahe bayazi neza. Rero abashinga ntahe bapfasoni guharuka barambabarira, n'abagabo nibo baba bariho, ukunda kubibagira. Tugira amahoro.
twebwe inshuti abagenzi ababanyi bo kwa Karori dukuri n'umunezero kuko ikiyago mwagize mwebwe muvuye hariya iwanyu mu Rusaka mukagira urugendo rurerure mugahingura mugashika Karusi tumba bisimba waga muzanywe n'ijambo ryubaka, ijambo rifite agaciro, ijambo uko babivuze rikomoka kure kuko basokuru ba data eka no bamwe muri twebwe turi ngaha bararyubahirije mwari yazi neza. Igikuru nuko abo mwarituye baryakiriye kandi bakabatunganiriza. None rero icyambere no kubatera impundu tukabakeza kuko n'ikintu umuntu agabana byiza mane bigiye imbere byamarira no mu buzima. None umusore wanyu yakabaye ariko ntiyishime wenyine, burya n'umukobwa wacu yagabaye, bose bagabaye. Ndabasaba rero abo kwa Karori abe nabo kwa Ndereya tubakomera amashyi kandi kuko iyo ndaba abantu b'umutima, abantu bapfundika bagashikana, amahirwe nk'aya nk'uko nabivuze kumbure ntitwari kuyabona. Mwagize amahirwe na mwebwe mushinga nayo mwarangoye abandi kugendera ubwo kwa Karori mugasanga uri imbere yacu ni nyakubahwa pasitori atahura n'ingoga, akaba mu ijambo yaribonye ko ritumbereye adasubiza inyuma ngo mubanze guhiga imanga cyangwa ngo mubanze kugira ubwoba. Urumva mwagendanye n'Imana. Kuri we nawe wenyine nuvuga nti urakabandanya uhezagirwa. Wavuze benshi, wagiye urashikiriza amajambo harimo n'abawe, mbona n'uke umusore urabandanya kuko hari inyuma n'ahandi n'abatashoboye baracariho abahungu n'abakobwa. Cyo twarindiriye ko nuko iyo sanga ikagira nkuko mwabivuze mudusubiza mu ngurumane. Twe twifuza kuza dutera iteka umwigeme wacu nkuko namwe mwateye iteka umuhungu wayo. Nimugire amahoro rero, mugire amahoro y'Imana. Mu gishingo cyabo twagendanye twamanye urubanza rwiza kugira dukengurukire imiryango ibiri, umuryango wa Charles n'umuryango wa Ndereya, aho bayatse neza, na cyane cyane dukengurukira n'abo bana bashoboye guhura bagahuza, maze bakaba batugejeje no munsi duhuza imiryango yagutse, aho bayatse neza barapfundika. Jewe bakimbarira ko tuje hano nagize amakenga kubera turazi ko ari mu ngoro y'Imana. Twabonye twinjira hajya ntabwo kubona kamwe kanyije, ndabona neza yuko ibyo turondera tuza kubironka. Rero nta birebire novuga, baragukenguruka aba twese ni umunezero gusa, na cyane cyane ko ingabire twaronse tutacotse kubera twasabye usanga asabisha, hanyuma kandi na twebwe twari twuje dufise ibisabisho ko baje kubitwakirira. Rero Imana ishimwe, Yesu ashimwe. Ibikurikira rero twagira turagize Imana tubakengurukira yuko nk'uko mwabivuze
urubanza rubandanye. Twibaza yuko abo twaje tuzananye baje bafise igishika cinshi cyo kuronka iyo ngabire, twibaze ko batazobatevya mu kubajya kara kugira ngo urubanza rubandanye, maze bityo ibibondo vyacu bitere bije imbere tugire Kristo. cyane rwose mwadufashe neza cyane rwose ndako mutagize icyatuzindukanye kiremereye umutwe n'umutima, mwatuhaye inyishu idasubirizwa, mwatugabiye icyo mwadusabye ni ukuzobarira, ni kubabarira umunsi isango y'uko mudushikiriza imiryango yacu yose ari hino. Turabikingutse cyane rwose rero twashaka muri aka kanya n'ukuri natwe turabona ko ngaha hanye mwosasa tukaryama muga natwe turafise ideni ryaho ryahariye mu Rusaka. Amariza arakunda gucika nk'ubu twobwa ngo turakeneye kujana iyi nkuru nziza y'uko mwadushize mu nshuti zanyu zishika, mwadushize mu bakwe imiteka. None n'ukuri twashaka kwasaba amagaba kugira ngo tunyaragase tugende kubarira abantu, tugende turabivuga ntitwitisaza kuko tuvuye ngaha n'ukuri tumerewe neza, kuko ibigega ngaha birabogaboga. Reka n'ukuri rero mugumane iyo teka, musigare n'Imana, natwe tujane n'Imana, hama tugende dushitse mu nziza, tugende kandi agatima kaguma ngaha, hanyuma duheze tubarya kara, tubare yasango yuko twosubira tukayaga neza, tukagira tukagira ibakwe yuko mutugendera namwe. Muturabiraga rero n'ahandi ivyo mwatugiriye tuzogerageza dushikane n'ishaka bishoboka, mugabo twifuza ko tubashimisha nk'uko mwadushimishije. Tugire imyizerere y'Imana, tugire urukundo, tugire ubumwe, tugire amahoro. Mudusabye ijambo ryo gusozera, turabibakundiye. Reka ryo ninginge nyakubahwa Kanoni adusabire umugisha, hanyuma tuze kubandanya ibikorwa byo mu nyuma. Murakoze. Reka dukengurukire Imana yabanye natwe muri urubanza twatuzindukanye, kandi twitega n'ibikurikira ko iza gukomeza kubana natwe. Imana imwe mu butatu bwayo bweranda, Data wa twese, se w'Umwami wacu Yesu Kristo, tuguhaye icyubahiro n'icawe mu ijuru no mu isi, wowe udukunda ukadushitsa ko imigambi yawe myiza mu buzima bwacu. Tuguhaye icyubahiro bimaze gukorerwa aha hantu, iyi miryango imaze kuyaga neza, ishira hamwe kugira ngo yunge ubumwe, kugira ngo Data wa twese ukomeze utwinezereze. Turakwihaye rero kugira ngo ibitambuye kandi twitega n'ibikurikira ukomeze kubibamo, kugira ngo izina ryawe rishimwe, rishingirwe intahe, kuko uri mwiza, ugira neza, bukira bugaca. None uduhe umunsi mwiza, kandi ukomeze kuturungikira ijambo rikomeze imitima yacu, ritwongera umunezero, bigatuma tugenda kubera abana bawe. Hezagira umuntu wese yabaye hano, kandi turiteze uwo mugisha kugiye kubandanya no muri aba bana bacu bafise ikintu ciza cyane cyo kubaka Kristo,
kugira ngo baze kuko nabo bakora umuryango. Urakoze, izina ryawe ryubahwe mu izina rya Yesu Kristo umwami kandi umucunguzi wacu, amen. Uhoraho abane nawe.